Yesu n'umwami. Igice cya 99 mugira mwumvirize ubutumwa bwiza mushikirizwa na Pastor Jackson Nkeshimana. WhatsApp yiwe ni 76 96 96 96. Kaze mu mwanya mwiza, umwanya w'ijambo ry'Imana, umwanya udasanzwe, umwanya Satani yanka urunuka, umwanya Imana ikunda cyane, umwanya uza kukubera w'ikimazi kinini cyane. Kuri mikro uri kumwe na Jackson Nkeshimana. Reka dusome rino jambo, ijambo ryanditse mu gitabo cy'Abaroma, Abaroma igice cy'umunani umurongo wa 15, Abaroma igice cya 8 umurongo wa 15. Turasoma duti, kuko mutahawe impwemu y'ubuja ngo mwongere gutinya, ariko mwahawe impwemu yo kubahindura abana b'Imana, idutakisha ngo abadata. Ndasubiramo, Abaroma 8:15, Abaroma igice cy'umunani ku murongo wa 15 havuga ati, kuko mutahawe impwemu y'ubuja ngo mwongere gutinya, ariko mwahawe impwemu yo kubahindura abana b'Imana, idutakisha ngo abadata. Uno munsi rero turiga umunyororo ugira gatatu muri ya minyororo 6 twavuze ko tuzobandanya twiga muri izi ndwi 6. Twaramaze kwiga umunyororo umwe, umunyororo witwa ubusuma, turamaze no kwiga umunyororo witwa ububeshi. Uno munsi rero turiko tugomba twige rero umunyororo witwa ubwoba. Uyo n'umunyororo Satani abohesha abantu kandi abantu ntibigere babimenya. Uragira ubwoba ku buryo wumva umenga urarengewe, uragira ubwoba mu gatondo, ukagira ubwoba ku murango, ukagira ubwoba ku mugoroba, ukagira ubwoba mu ijoro. Ariko ntigira ubwoba nka burya kumbure umwana atinya gusohoka hanze, canke ubwoba nka kujya umwana atinya kumbure ko bahava bamukubita, ariko ugira ubwoba bw'ibishobora kukubako bibi, canke ukagira ubwoba bwo gukora icyiza wibaza ati mu nyuma bihava bimera nabi kurusha. Rino jambo ritubwira ko tutahawe impwemu y'ubuja ngo twongere gutinya. Nuvuga ko umuntu atinya wese, nuvuga umuntu w'umunyabwoba asa n'umuntu ari mu buja. Ubwoba turashobora kuvuga ubwoba ni kwiyumvira kuvyerekeranye na kazoza, ukavyiyumvira nabi, ukiyumvira ko bitaza kumera neza. Dufata akarorero, urashobora kuba ufise ubwoba bw'uko ejo ushobora gupfa, urashobora kuba ufise ubwoba bw'uko ejo bitaza kumera uku canke kuriya, ukagira ubwoba bw'ikintu kiza kuba atari uko ubizi neza ko kiza kuba, ariko ukagira ubwoba bw'uko umenga bishoboka ko ivyo bintu bishobora kuba. Gutinya nico kimwe n'ubwoba, ugatinya ukiyumvira ko bitaza kumera neza. Ubwoba rero kandi buvana n'ibintu vyinshi. Urashaka kugira ubwoba bwo gukora ikintu cyiza, bivana n'ibintu byinshi. Hari gihe usanga ubwoba bwavanye, ubwoba wowe ufise buvanye n'ingene wakuze umeze. Abavyeyi barigeze kukubwira ko canke abo mwabana bakubwira ngo, dufata akarorero, kenshi usanga umuvyeyi umwana akoze ikintu ntagikore neza, cyane ari nk'ikintu ari we yatanguje. Dufata akarorero, no umwana yagomba kubaka inzu, twatuzu tw'amatafari, amatafari mato mato y'abana, akagerageza kubaka, maze yagera ahantu kubera atazi ivyo kubaka, kakazu yubaka kagaca kamugwako. Kenshi abavyeyi baramukubita kandi bakanamukarira, bakamubwira ati ntuzusubire gukora ibintu nk'ibi, ati ntubona ko wari gupfa. Umwana acagira ubwoba, n'undi munsi ntazosubira kandi kugerageza. Ari n'igihe tuvuge akarorero, umwana ashobora kugomba kwiga ikinga, yagerageza ikamutura hasi, umuvyeyi akamukubita canke akamukarira, akamubwira ntuzusubire. Umwana abana abaho n'ubwoba bwo kutazosubira kwiha gukora ikintu atarazi canke atarashoboye. Ubwo bwoba bukamubamo, nejo na hirya yejo abonye ikintu atarigera akora canke atigishijwe neza ngo akimenye neza, ntashobora kucitamo. Ni naco gihe n'umugihe azoba yakuze akaba amaze kukizwa canke akamenya Imana, ntashobora kwita mu kintu cyo gutangura ikintu kumbure atabona
aho kiherera canke ata muntu yamwigishije neza uko bikwiye kumera. Muhejeje kumviriza ubutumwa bwiza mushikizwa na Pastor Jackson Nkeshimana. WhatsApp yiwe ni 76 96 96 96. Urashobora kandi no kubusanga kuri Facebook yiwe canke YouTube yiwe. Ukaba wahezagiwe burungikire n'abandi.